Bakunzi ba Bishasha aho muherereye mwese amahoro. Amahoro kuri mwese, nizere ko mumeze neza, nizere yuko mubandanya mumina, hama ibisigaye ni ubutungane ntangere. Imbere yuko mvuga ivyo nshaka kuvuga uno munsi, ndashaka kubanza kugira ico mvuze ku bintu abantu bamaze imisi bambarira. Hari abantu barenga batanu, ahubwo si batanu gusa, ni batandatu. Abantu batandatu bamaze kumbwira yuko hariho akantu mu kirundi nshiramwo ko kwatura katariko. Ngo batanu, ngo bose, ngo yawe. Je nibaza yuko sindabigira ndabishaka, igisigaye nuko iyaba ndabivuga ndavyumvaho nobikosoye. Mugabo gukosora ikintu utazi nuko uriko urakora biragoye cane. Rero ico nsaba nuko abo bantu bahora bavyumva ko nshiramwo akantu ko kuvuga nkagenda ndagira muranyihanganira cane. Ngira ni imvugo nasigaye ndiga mu nyuma, sinzi ko ariko namye mvuga, sinamye mfata amasanamu yanje ngo nshobore kuyihweza. Ni ibintu bishasha bitanguye, sinarinzi ingene bigenda, sinari bwafata umwanya wo kwihweza ngo niyihweze, ngo nirabe, ngo nshobore gufata umwanya numvirize nanje ingene mvuga. Ni ikintu gishikira umuntu iyo amaze kukibamwo niho abibona. Nibaza yuko umuntu wese yifashe amajwi hama agaheza n'amasanamu akayarungikira abandi bantu, bogira ico babivuzeko niho bobona ingene ibintu bimeze. Biroroshe kuvuga ngo uravuga uku, ngo urakoresha uku. Jewe ndagerageza kandi ababimbwira nta muntu n'umwe bivugana umutima mubi, n'abantu bambwira bati hariho ibintu ushiramwo ubwatuzo bitari vyo. Nagenda babwire rero no kuri mwebwe mutarabimbwira mushobora kuba muvyiyumvira, sindabigira n'ibigirankana. Si ibintu ngiye guhindura kuko niyo ndiko ndabivuga sindabibona. Ariko hari igihe ubunye kubera nsigaye ndavyumviriza, iyo ndiko ndumviriza nk'ivyo navuze, hari igihe nanje nsanga ndiko ndavyumva yuko hariho utuntu twa ego, yawe. Ariko nuko nyene muzontunga mumburane, ivyo nzovuga muzovyumviriza uko, mubikunze nababwiye ni sawa, muzobisangiza abandi, mutabikunze muzontunge mumburane. Ntarinze ndarandira rero, ako kari agaciyemwo, nuko maze kubibwirwa n'abantu atari bake, urumva navuga nti nogira ico ndabivuzeko. Ikintu nshaka kuvuga uno munsi ni ikintu kimaze imyaka myinshi, ni ikintu maze imyaka myinshi menye, mugabo ni ikintu nagiyemwo ntazi yuko ndiko ndakikora. Ariko uno munsi ivyo mbayemwo vyose ni ivyo nagize. Muti ivyo ni biki? Kwiyaturira. Mu bakizwa ntibakunda kubivuga ngo kwatura. Mu bakizwa bakunda kuvuga ngo naka ngo yariyaturiye. Burya umunwa urarema, ivyiyumviro birarema. Jewe nabonye ikiganiro kera iyo mvuze jewe mfise imyaka 32, kera hanje no gutahura ingene hangana. Ariko nabibonye nko mu 2009 canke 2008. Aya masanamu nayabonye hari igitabo mu groupe bari bagize rero n'amasanamu yavyo, bariko baravuga ingene uwo muntu ashaka ikintu ashobora kuciyumvira, hanyuma yiyumviriye ikintu akaba gishaka vy'ukuri, kiratahira kumushikira. Iyo wifuza inzu nziza imeze uku nuku 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 nuku, uratahira kuyironka. Iyo ushaka imodoka imeze uku nuku 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 nuku, urayironka. Iyo ushaka umugore ameze uku nuku 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 nuku, uramuronka. N'ibindi vyose, ibintu vyose uba wifuza, ntuce wifuza
ntuce wifuza ibintu bitabaho, ariko ikintu cyose wifuje gifise insiguro ari ikintu gishoboka cyose urashobora kukironka. Jewe rero nasanze namye ndihweza ubuzima bwanje, mugabo ndamaze nk'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu maze kubibona yuko ibyo nifuje byose, ibintu byose nifuje, bambaye babandi bavuga ngo turi mu nyishu, nasanze ndi mu nyishu. Nasanze ibintu byose mbayemwo ari ibintu byose nari narasabye. Sanga nta kintu na kimwe ndiko ndabamwo atari bimwe nasaba, kandi nabisabye mu 2009, ariko inyuma y'imyaka 10 nasanze ari byo mbayemwo vyose, ata kintu na kimwe kibuzemwo vyose. Ubu rero ikintu muteza gutahura ni kimwe, kurya umunwa urema nukuraba ntiwiyaturira ibintu bibi, nukuraba ntiwiyumvira ibintu bibi, ntiwiyumvira ibintu vyoza bibi ari bibi, kuko wiyumvira ibintu bibi simvuze nivyo byose cyo gushikira, mugabo ntibizogufasha kuronka bya bintu byawe ushaka. Kuko mu gihe umaze kwiyaturira ukavuga uti nshaka iki niki niki niki, kiraba. Hari abamaze kubibamwo ndabizi, hariho abantu bamaze kubigerageza, kuko sije jenyene no bamaze kubibamwo. Mugabo ikintu nzi ni kimwe, nuko mu buzima jewe byose narabimaze. Ibintu byose nifuza nasanze byaraheze ku myaka 30 byose nabihejeje. Ubu rero ngeze ku rugero rwaho usigaye niyaturira ibintu bishasha, nsigaye niyaturira ibintu bishasha, kuko ibyo natuye byose byarabaye. Ubu ngeze naho niyaturira umuduga ashaka. Umuduga ashaka ndavuga nti nujya, abawuzi barawuzi, abo duhora dutera inkuru barawuzi umuduga mpora niyaturira. Mugabo ko batawuzi, reka nzosubira kubagirira ikiganiro nyambari mu myaka 2, nyambari mu myaka 5, na mu myaka 10 iyo modoka nayironse. Ndabizi ko bidafata umwanya, kuko urumva si ibintu, ikintu wiyumviriye no munsi n'igica kibejo birafata umwanya, kubera ikintu ciza cyose gitwara umwanya. Ikintu cyose ciza gitwara umwanya. Hariho rero abo mu kwiyaturira babishiramwo Imana, bakavuga bati ni igisabisho nakoze, navyo nyene bigaruka hahandi. Iyo ikintu ugumye ugisenga, ugasenga, ariko gusenga kutajanye n'ibikorwa, ugusenga kutajanye n'ibikorwa ntako na kimwe bimaze. Uno musi ntiwifuza imodoka nziza imeze ukunyi zimvye kugwa amamiliyoni n'amamiliyoni, nguce wicara muhira ngo umunsi umwe uzoza ubona ije. Oya. Ntiwifuza kuba umuganga ngo uzoce wicara mu nzu ngo urindire ngo bice biba. Uzi neza ko kugira ube umuganga bisaba imyaka 7 y'amashuri, aho mvuze mu Burundi. Ivyino ntavyo nzi imyaka biga, mugabo nshatse kuvuga aho nzi. Kugira ube umuganga bigutwara imyaka 7. Ivyo rero nuko iyo bitanguye kuba, mwotahura yuko nta kintu na kimwe kiba kidatwaye umwanya. Kirafata umwanya kikavuga ati cyatanguye, kigatwara umwanya gikeneye gufatwa kugira gishobore kuba. Mu nyuma yaho kimaze kuba, hari n'igihe udashobora kubona ko bimwe wasaba ari byo, kubera urumva uba warabikoreye cyane, ugacona umengo wataza kubironka n'ubundi. Yego wataza kubironka, mugabo uba waravyatiye, uba waravyiyaturiye. Mu gifaransa bavyita ngo la loi de l'attraction, ni kujya kwisumako, urabikwega. Iyo umaze kubikwega ukavyikwegera ko rero biragushikira bikakubako. Wewe rero wese umaze kubibamwo, uno musi ukaba umengo uri mu nyishu, ibyo wifuza byose uriko urabibamwo.
iyumvira uti mbega narigeze kubishaka, narigeze kuba ndavyiyaturira, narigeze kuba ndavyifuza, kuko jewe aho mpagaze vyarambayeko ku rugero rwaho ata kintu na kimwe nifuza kitabaye. Ubu ngeze ku rugero rwaho mvuga nti ahubwo hari ivyo ntavuze, reka nature bishasha. Ubu rero naratuye bishasha, ndindiriye ko bizoba, navyo nyene ndazi bizoba. Gusa urumva nkuko baca umugani mu Kirundi, Imana ifasha uwifashije. Bisigura ntuzoza ngo uno musi ngo wicare ngaha hanyama ngo bibe, nabivuze. Nivyo mugize ico mubivyimvirako murashobora kumbarira muri ya majambo hepfo, mugatanga iciyumviro. Ahasigaye nibaza yuko ari ivyo. Yego, ejo nzovuga oya, reka muzobibona ejo, mugabo nzovuga ku kintu cerekeye ikintu gishobora gukora ku bantu benshi, ariko ukuntu ndaciyumvira jewe bizoba biraba jewe, muzontunga mu mburane naho nyene. Nzovuga ku bintu vyerekeye amadini, amadini rero burya ejo hari abantu bidashobora kuryohera, hari abantu bizoryohera, hari abantu muzokumva ko ariko mvuga vyo, hari abantu muzokumva ko ivyo niko ndavuga atari vyo. Isimaka tubihurizeko, igikuru nuko twobivuga mu cubahiro, tukubahana, tukaba tuko turagerageza kubaka. Gahunda akaba ari y'ukubaka pani y'ukubomora. Ahasigaye mugire like mwabikunze, mugire share, mugire na subscribe. Mugira aho muba mwubahwe.